reka ndabivuge n'ukuri nta ntuzirimo vraiment uribaza uramuzaniye icanye agukoze ku mabere agukoze eski ibyo bintu vraiment haraho bihuriye n'ica kuzaniye donc umenga gituma benshi hera umengo nibishego tuko turavuga ariko ni ibintu bibaho si abigimo ndabasaye n'ukuri akazi n'akaje nakoze ubuyede sinobesha ubuyede nawe ukoze kubera iki nashaka inoti nashaka amahera sinaje ngo ninje abagabo ngo ninje abasore ibiki none Fabio hutavuga mbona kubwira kumba wikumira wewe si byiza guys mundabarire mukore subscribe sivyo mwongere mu comment basi nkuna barire mushire commentaire mwongere mugire like ko nkenga nibiki ndabiheba none twavuze uko mwe namwe mutuma umuntu acika intege courage ndabihebe Hello bakunzi ba Kamo cyane murakomeye nizeye ko mukomeye ndagize mwaramutse namwe niyo bivaye naho muherereye uyu munsi nko mubimenyereye mwari musanze mumenyereye ikiganiro cyitwa ibihe by'ubuzima ariko uyu munsi twazanye ibindi bishasha mudukurikirane ndi kumwe n'abagenzi bacu musanze mumenyeranye gusa uyu munsi byahindutse gato mbona ko jewe mu mbonye ndi mushasha byahindutse gato dusanzwe tumenyereye mu mico y'abarundi umusangwa niwe yakira umushitsi gusa byahindutse umushitsi niwe yakira abasangwa reka ndabaheze bagenzi bacu banze babidondore nkuko musanze mumenyereye izina ni Fabiola muri Borambo mwari mumenyereye mu kiganiro ibihe by'ubuzima ariko naje ndumutumire mu bihe by'ubuzima ariko si ibihe by'ubuzima tugomba dukorereko ndabaramukije nanje kandi mwari musanzwe mumenyereye nanje ntigira inzigo pozera mu bihe by'ubuzima ariko no munsi urabona yuko ari ibintu bishasha n'umuyimvite wacu anako ni nawe yatwakiriye ubusi byahindutse bagenzi byahindutse maze imico y'abarundi umusangwa yakira umushitsi ariko twe twagize agashajima gato umushitsi niwe yakira umusangwa niyo zamcha mubitahura gusa nari nabanyegije akantu kamwe nagakina nyegeje izina ryawe voilà urabitoye sinabarizi nasi nidondoye mbo muri make nitwa niyo nkuru Chanceline nkaba ngiye kubona namwe muri kino kiganiro tugiye dukore introduction gatoya ndabasabe mudukurikirane kugira ngo mumenye kugira ngo mushobe gutahura ivyo turimo cyangwa ivyo tugiye kuza turabashikiriza mu minsi iri imbere Antweta gatonya mbaye mu kibanza c'abadukurikirana mbega uzogumana natwe canke uruhare urumuyemvite nkuko bamenyereye dutumira abayemvite honyine kugenda bikwereke kugenda kwishyuye kambanze nkure amadineti kwanza ngira ngo ntuce ubimenye nibambone mwambonye inyishu nobaha gusa nukuri mu byizeye ndi ngaha ndi kumwe na mwebwe tuzokwamana bavuga gute mu cyongereza forever mu majambo make ego okay yabaye umusangwa ntagakira umusangwa ego nanco nabakiriye ko ndi umusangwa Pozera mbaye nditanga niyo mutumire wanje mu gihe by'ubuzima oya shaka umutumire navyase ko ona ko umusangwa nico kimwe nabakiriye ko ndi umusangwa arashobora ko afise by'ubuzima ibihe by'ubusangi navyo birashoboka Okay Chanceline rero dushaka tubwire uno munsi urubanza n'ubwo wawe sinzi ko no musitwe turi nk'abayemvite uribatse oya honyine amaze kuvuga ngo genda umuyemvite none ahubwo no guhijambo wewe okay nkuko twabivuze afite ikiganiro tugiye gukora ibintu tugiye kuza twashikiriza nibijanye n'abigeme kenshi turabona abigeme uko babayeho muri societe uko bakonsidera muri societe bamwe bafata uko batari abandi bakabafata deja hari ukuntu umwigeme bamufata muri societe ufate par exemple umwigeme amaze kuvyarira muhira sinzi ko mumaze kubibona kenshi hariho bivanye n'ahantu hari abantu bataratahura ko abigeme nabo bafite agaciro peu importe uko bameze peu importe nubwo baravyariye muhira hari babakengera tuvuga basi kubakengera bahindi image bakabaha iyindi image hari n'ubundi buzi umwigeme ashobora gukora
bigatuma bimuha iyindi image muri societe. Par exemple aba star aba queen video urabona kujya kuntwa tubona ku ma Facebook ku ma réseaux sociaux bapiblia bambaye ukuntu bameze ukuntu abandi bantu kuca babaha image kandi aguhe akarorero kuri Natasha agitangura umuziki murabizi story murayizi kwimeze benshi bataramutahura bamuvuga nabi bakamuvuga nabi bivaye n'akazi akora ariko ubu kuko hariho benshi amaze gutahura kuko narigeze kubona igihe kimwe video yari yapostinze yerekana akazi akora kujya kuntu yiyambarira yavuze neza yavuga ati jewe akana kazi ariko ndi andore akazi bafise n'ukundi kuntu nambara nico gituma rero nashatse ko tuganira ku iki kintu nubwo nuko nayivuze tuzogenda tubabidevelopa ukundi kuntu tuzogenda turatumira aba invité baduha umuco nashaka yuko babaza mwebwe nk'abagenzi bo mwabuze n'abatumiye n'abatumiye nivyo mwe mubibona gute kuko jewe ndafise uko ndabibona eske mubibona gute Voilà mubibona gute uko umwigeme afashe muri societe peu importe uko ameze afashe gute muri societe ko bafise ahuba bafise nahuba naje ndafise ahomba kwese tubafise uko tubibona ijambo ni gwaye. OK, merci beaucoup ku jambo duhaye. En fait hari ukuntu abakobwa d'abord base yindi image abantu babaha d'abord bazi ko ari abantu b'ibinebwe babazi ko ari abantu badashoboye rero urumva hoho biciye bijamwo iyindi ntuze yindi image par exemple nka kiyo waruvuze kucerekeye avyariye nk'iwabo avyariye iwabo ababoneka nk'umuntu menga yatawe inyuma nka kujya kuntu bavuga kera ngo umuntu uzeya umwigeme akoze amantu uzeya genre amahaporo sexuel akiri umwigeme bakabimenya namba ari ngo acatabwa mu kintu uzeya nibijya ukunda kuvuga ngo urakirangeni urumva donc twe twumva umenga ni bijya bintu urakirangeni je namambona kenshi bivuga mugihe ku muntu agize mariage umukobwa cyamwe mugisumanyezi nico bita nyane namba ari ngo urakirangeni yaha yatandukanye urakirangeni n'ibyo kuntu kumubwira urakira donc ico kintu donc yagikize ibyo babibwira ujya mukobwa barabuze umugabo niwe wabuze umugabo donc nico bacabwira niwe mugabo uragakirangeni ikintu uzasikiye mugamwe murambeshye jenzi yuko menyereye ko bavuze uragakirangeni kujya kuntu usanga umuntu agize mariage hama cyabaza kumukeza je narindi baje kumukeza reka tubishyira entre parenthèses nta makuru arenze rero baca bagerageza kumutahana kure hashoboka kubera ko haba hariho ikintu yakoze atategerezwa gukora ariko kandi hakabaho n'ukuntu eske uko kuntu afite hari ikintu tutiyumvira egome byamushikiye ariko wishire mu kibanza ciwe eske ibintu byamubaye ko yabishaka omo canke nimba byashitse bikaba inyuma yo kuba yavyitwayemo gute haba donc byagenze gute twa tugomba kumukumira kandi nawe mu uwo mwanya ivyo bintu byamubaye ko aba akeneye umuntu amwegera kuko niyo umwana akoze ikosa ugaca umwereka ko uramukubise uramuhanyira ugiye kuvuga ngo nani inkoni igufa nishikira ingeso uramwegejeyo mugabo ntumwegere basi umwereka ati iki kintu nubwo habaye mwikosa canke ndazi ugaca umukumira bavuga ngo he wa mukobwa ukwanaka ngo yavyaye ikinyenda canke yavyaye ibintu byinshi bitamubesa urumva biba bisa nkaho bamugize ukuntu baramubabaje bakamukomeretsa kumbura iyo ndayitwara igitwarire ntiyayitwaye ishaka bimukoza ahandi hantu muce mwongera kandi mazina ndumva biba bisa nabi cyane vraiment. Okay, ndumva ngaho twakijanye no kubakobwa bavyari wabo wavuze n'ikindi cyo kuba mu queen video hariho abantu bamaze kubona umuntu amaze kuba mu queen video bavuga ati uyo baramuhebeye bon ni maraya ni biki bakabiha iyindi image nari karabikora ko makazi bon ikito batangaza natwe nkari hano hatubona turi ku ma réseaux sociaux nk'uko turavuga ati abo barahebewe kumbe ntamenye yuko turi mu kazi niko bimeze abantu bakritika barabazi yuko bahevye muri famille batakivuga basanzwe batanga kubona ari abantu b'abahungu akenshi bari kubikora ucumengo bikorana ubendiscipline ugacumengo nana batagira indero
or ntamenye ko hari ababijamwo arakazi canke akabijamwo ku yindi profil runaka we yabihaye. Rero muri ico gihe hariho n'abigeme babikora nk'uko twebwe tubikora ko makazi. Nujya mu queen video babikora kugira ronke ikintu ashobora kwifashisha kugira areke kurera amaboko. Muri iki gihe muri biganiro turagerageza dutumira umwigeme umwe cyangwa umupfasoni umwe agerageze kuza aratubwira muri ako kazi ke abakora. Hari abashona ibirata ari abagore kandi tumenyeye ku bagabo, abatwara imiduga ari abagore bataxi. Ariko refiye gatonya ntamuciriyemo Fabiola. Je hari ibintu ku ruhande rumwe mba ndi d'accord nawe. For example uti gute? Par exemple nk'aka kazi kacu hariho bamwe bavyitwaramwo nabi. Par exemple bakaca bavuga yuko donc bajyamana n'aba producteur bajyamana n'ibiki donc ibintu bitandukanye, ugaca usanga amantuze ya menshi la majorité y'abantu benshi babirimwo batwaye amada bavyariye donc wabo ni bya bindi bice bigaruka hahandi biza guha image imbi abandi bantu. Umuvyeyi yobona umwe bari batatu bane batanu n'abakora ku mahazo sosiyo bose akaraba ugiye aravya ego donc bose base nk'abana tuvuga eske none umwana wanje gute je no mugirira ntuze yakandi mbona n'abari kumuha akarerero keza atagahari. Je mbona umwanya umwe vraiment hariho abantu mba nkwiye gutahura, mba nkwiye kuba sinzi ni amapa je niko ndabibona vraiment kuko urumva hariho abantu twategerezwa guha akarero keza, uri kubaha akarero keza ukatubaha indi ntuze gusa bibaho kuko bazi mu kintu iyo umuntu dufate basi bavuze hari kuntu bavuga mu Kirundi ngimba abatwa umutwa bagize gute baca bavyitira abatwa bose umuryango umwe. Oya hari kuntu bakivuga cy'abatwa umutwa imbane mu mazi cabigira gute? Iwe mugani n'umugani nawumvise ahantu nashatse kuvuga iki uwo mugani uvuga iki ushaka gusigura iki? Umuntu umwe akoze ikosa cyagitirwa bose babibona. Ni nk'uko rero mu kazi kose kabigeme dufate basi nk'abakwini video sivyo, hariho umukwini video abikora nk'akazi nko babivuze akabifata nk'akazi arahembwa jewe baje kundondera nkore umuziki ndawukora mpeze bakampa iki wanje nkigira nkibandangiza ubuzima. Uwundi akavuga ati je ndavyinjiyemo nje kurondera ubustari nje kurondera amahera agacava ngaho atwayinda akava ngaho afise iyindi image mbi dusanga agiye gukwegera n'abandi ba queen video ugasanga irya zina rya queen video rigira gute icejononekana. Abandi tubona bariho benshi turabamenyesha bazi yahera tubabona nk'ubu yenda ndahamagaye par exemple nka mwebwe nka mugenzani nkandugira ati yo ndakunda naka naramupfiriye n'ubusa araje umva kugira amenyekane umva naramupfiriye ndagukunda ukagenda ukaronde umunyamakuru ukamuha amahera ukamurondera ukamuzana kandi abashaka hahandi nyene ni wa mukobwa nyene tujuru ni wa mukobwa nyene usabije nibaza ko ari kabikora kugira ronke amenyekane no kumenyekana ariko ntagarimekana siko babiri abari nk'akamiza nse na gusa ko kya kintu n'abantu bitahura nibige biraba oya si ntibibaho iyo nibaza ko ari ntibibaho bijya n'ibintu biraba kuko wewe muri abasinda objectif yabihaye none ndakubaza wibaza oya hapoze pozira sivyo bijya bintu ni ibintu baba bapanze. Je sinzi objectif baba bafise ufite objectif yiwe ntayo muzi objectif yiwe bari kugira amenyekane. None iki ntoza kuvuga nti Fabiola sa umvuda kubarira ivyo bintu sindigenda bibona umuhungu abikora sivyo nta muhungu ariga abikora ariko kenshi n'abakobwa sivyo abakobwa bakunda kubikora. Bijya bintu ni ibintu baba bapanze kandi baba bashaka views. Ibaze urashobora kwibaza umuntu ugasanga ejo bamwe kuri rezo sose mu kiganiro yagiye gupropoza umuhungu runaka sivyo yaje n'abajournaliste ubundi umunsi twacibona ikindi kiganiro yagiye gupropoza ubundi est-ce que tu imagine bajya bose babiri aho ariko yirondera amaviews nakazi rero n'akajambo rimwe umva ni handi nyene bigaruka kuri babantu nze kuri babakobwa ikintu tiyumvira uriyumvira est-ce que umuntu aza kubiraba aza kumpindi image gute canke bagenzanje aza kubahindi image yawe nico kintu rero abantu tuyumvira kujya wowe ugikora apari wawe ubundi akagikora kuri interview wiwe ntaraba yuko kiya kintu akoze gishobora kwicira abandi ifo ko dutokora ibintu
nko mu Burundi hari ingeso zimwe hari ibintu byinshi tubikoze bica dukwegera dufate example nk'aba star bacu Olege baziko amazi misafunzwe kubera iki kubera okay je ntavyo ndamenya abakuna office na office nico gituma wazi bijya bintu ahubwo bakwanza kubafunga kubera iki bamaze kumuhana wabikoze n'abari inyuma baca bavuga ati ibintu sindabikora iyi nzira nanje nimba nifise mind yo kwicamwo reka ndevye nca handi urabona nabajya rero bakora ibyo bintu abigeme babikora baba batwona twebwe donc batuzibira basi nzira gushika imbere kuko hari ikintu umuntu akora nawe ari ufise objectif yo guca muri rya nzira nyine kugira ngo ushike hano runaka ugaca usanga akubrotsi acha blocking yiwawe nawe woca hey indoto zaziba zipfuye nico gituma nsaba abigeme mudukurikira vraiment zamuraba kwanza ibyo mukora vraiment cyane gose uzorabe wewe wavuye muhira par exemple wavuye muhira ugiye guca amahera ugiye kurondera amahera kumbure ni wowe imenya buri kintu cose kumbure ubeshijeho n'abatonya bawe canke ndazi na wanashima n'umuvyeyi ni umumenya mfatiye ku karoro k'abantu bakora mu kabari basha bajya abantu barambabaza bimwe ntushobora kubabwira barambabaza kumana hahandi numva afite igasina byansi nakazi ariko ugasanga umukiriya donc bavuga ko umukiriya ari nk'umukwe ego me n'umukwe ariko please ndabasabye bamuza muramenya ko bajya abantu nabakora akajya kazi n'abari abantu nk'abandi urumva habaye mwico bita ihohoterwa harabaye mwico bita ihohoterwa par exemple arabwiye boss ati rya mukobwa yakirana aratwakira nabi muri ubu buzima tubamwo byose ni business wewe ari karondera inoti ntiyumvira ati mbega ibi ntabimbwiye yamwakiriye gute nabi canke habaye iki kugira arindagera kuri etapa za kubimbwira kurumva wewe uramuzaniye icyo ashaka reka ndabivuge n'ukuri nta ntuzirimo vraiment uribaza uramuzaniye cyane agukoze ku mabere agukoze ibyo bintu vraiment haraho bihuriye n'icyo akuzaniye donc umenga hera umengo nibishego tuko turavuga ariko ni ibintu bibaho si hari imvugo tumenyere ngo ejo imvugo zimbabarira amatwi basha nta bintu bikiri kinyegezwa no kuri birimo barahohoterwa cyane cyo gituma ntaguciriyemwo nico gituma avuga benshi hamwe ko gushaka gushikira ukamubaza ati ndaguhaye akazi ko gukora mu kabari ugakora ugaje ntako nokora kubera iki atinya bijya bintu nyene nivyo bintu biguma bigaruka bitubuza gushikira ku ndoto zacu usanga yirirwa muhira aronse hano mu kabari bamuhaye akazi akavuga ntako nokora kubera ko amaze kumva amakuru ivyo yamaze kubihinde image uti abakora mu kabare n'abamaraya bimeze uku n'ababosi nabo batanga akazi mu kabari ojya bena akabari nawe usanga nabo baca baduhohotera ugasanga ndagiye kwitwara ku mubosi jewe n'ukuri bimeze uku cyangwa umukiriya ngo bavuze aje kwitwara ngo batwakira nabi umubosi aho kugira yiyumvire yanyakiye nabi gute umubosi cyahita mu kwirukana wewe hari ibintu byinshi akazi kaba kakira hari ibintu byinshi bikorerwa abakobwa mudashobora kumenya n'ukuri mwe ufite mukabona wanashima n'umuntu ariko arakora ahantu kamubaza uhembwa umushahara ungana gute ntashobore kukubwira akubwira gute nawe ukubwire nawe kubarira gute urumva wewe ucumukengera basi ucumukengera ko birababaje n'ukuri birababaje kandi uretse no kuvuga ngo abantu uzeya no kuvuga ngo abakobwa cyo kimwe n'ababosi vraiment n'ukuri na boss nabo ndakora natwenga mugabo ni bavuga ngo amenye n'amasari yamaze kumushikira amaze gushikira wewe zagenze akabivuga hari ibintu bibabaje vraiment uragiye gusaba akazi afite hari abantu bafatangira ngo abakobwa ngira nk'urudandazo je nibaza ko kandi apana nibaza nivyo hari abantu bafata nkuko twe turi ngaha bariko turavuga ati nkugico munshikiriza swat entreprise yanje swat ndaza donc ahantu hanje nkore donc ubuzi bwanje nkoreramo no kwinjiza amahera atari make yo kwinjiza amahera atari make nyagute kubera ko wewe kuriwe agufata nk'ikidandazwa urumva agufata nk'ikidandazwa ififi gusaka kubona kabona wow usa neza umendazi sinzi ntumbaze ama principe yabo baraba gusa ngo ama principe aboze ashisha atajya umutwe n'amaguru nizira gimana ama principe yabo ashisha mushaka imbeno niyo muntu vraiment
kandi par contre ugasanga nawe yaravyaye abakobwa yaravyaye abakobwa imvira n'uyu muntu vraiment bitevyiwe akakubwira ko amahera aguhemba araya ugasanga par exemple aguhemba nka 500,000 ariko kuko yetse ukabona uhawe miliyoni bigenze gute kumbe we ntumenye ko hari ibindi bintu hariya akanakubwiza ukuri ngo mpembwa ngo Emilio ugasanga hari igihe ahembwa 500,000 kubera iki hariho akandi kazi akoreshwa apare yako yahamagariwe ni hahandi bigaruka handi hihohoterwa tujuru ry'abakobwa kuko wanashima ihohoterwa bawo je nibaze ngira ngo ni kwirangira ngo byamyeho kuva kera ukuribuka ko kuva kera kera bavuga yuko atamukobwa yaje mu ishuri higa abahungu gusa turafise abamama benshi tuzi kandi par exemple nka reka ndamugira ibanga nzomutumira avyivugira azovyivugira ni nka bijya bakunda kuvuga ngo intuze umunsi mukuru w'abamama le mars babwira ikintu kimwe ujya munsi sinari ndawuzi ofete exactement icyo sigura kandi nawe hano bibazo usanga atari ibyo muzi tubayiye yuko ni umunsi mukuru w'abamama abamama donc tuzi ko bakora ibyo bavuga ngo namaboko igihumbi kwa egome nivyo ariko je barampaye insiguro y'ukuri kandi vraiment nacyo bavuga ati simplement sinzosubira bro nizo rero bimarse usagira ukwezi kose uwo mumama nzi umunsi umwe nawe ikinyega musi yari hetse mumama ukaza wumva ngo ndagiye ngo gushishigira ingwite ngo hewe bakubasho neza usanga ndabizi mura mubi sindimwe gusa ntaguciriyemwo urya munsi urakenewe kubera uravye uko kera twari dufatwa muri societe nuko ubu dufashe muri societe naho nyene ujya munsi ni independence y'abagore mu ijambo rimwe tufate n'ibyo ni nk'ibyo kubera ko ndazi nk'umumama je uwo mama awufese vraiment banumva navuga ati wow ni vyiza vraiment birakwiye kuko arabimerita arakwiye kumerita kubera donc plutôt arakwiye kuufeta kubera ko wewe mwiyo myaka yahera nta mashure yigeze ajambo donc yari muri babandi bavuga ngo nta munyeshuro nta mukobwa wo kwiga bakanamubwira ko ni nawe muntu yatanguye mbere ino nyene ino kuririmba ari umuntu w'umukobwa ego ndakwisabye udasomera ikete mwibahasha hora donc niwe yatanguye ibintu byose atangura kuzara abashino vuga ngo iki aragirana kirundi kiranse igifaransa basi abere umuco abandi sivyo abere umuco abandi ahubwo novuga ni nka manifestation donc aragira manifestation mugasi ni muhave muri hasansi niba muyama ijya mumenyere obete arerekana ko hari ibintu bishoboka bya bindi babona kumengo ntibishoboka aratangura ariga arerekana ko même si ari umukobwa ashobora gushika hashaka gushika atari kuvuga ngo bace baja mwibi na biriya mwi oya kandi umuntu ndamuzi vraiment kandi ni nawe muntu antwe zotubwira byinshi kuko twebwe tuzi ibintu bikiye tuzi ibyo tubwiye ariko hariho wewe azotanga vraiment bon Imana zidufashe ashobora kugira turamukeneye kandi ndababwira w'imarse kubera ko wewe yari yumva afite barabahohotera sana bababwira ko atamukobwa ashobora kugira muko urabona ko turiga turagirana ofite nibaza ko ngira ngo sinzi vraiment nibaza ko ariyo mpamvu ngira ngo babakumira cyane gusa ugiye kuraba mu bintu byose ngo nta kazi k'abakobwa ngo hariho abamekanisiye benshi kandi ndamuzi cyane gose ndamuzi mekanisiye kandi ugasanga ni nawe mbere aronka barubaka kandi usanga barubaka ibintu bikomeye ariko kubera abantu b'abagabo muri societe dufata nk'abantu b'abanyantege nk'ebo badashoboye n'umukobwa ukaza mubwiye ngo ukumviriza ngo genda wige ikintu runaka ubwo urana ko duseri bya kwiga icyo ushaka mubwiye ati genda wige nko kubaka ngo wapinga ibyo n'ibyo abantu genda wige urwenjene ngo yanga ibyo je ntabyo nashobora abakobwa kumubona umengo dushaka akazi ko mu biro gusa naho mbo akora ntibashobora kuja kuri tere voilà il faut yuko nabo baza bari créer akazi kabo je vraiment
bambabare Francine ndamukunda niyo nsaba aha gusa hariho Jya ni number abantu one. nawe ujya ni Francine niyo nsaba vraiment wapi umva baravuga byinshi ngo ntazobyara ngo umengo n'umugabi bijya ntaco bimubwiye naco yamubwiye ko ari ashika ku ndoto ziwe aho kumuca intege bimutera ingufu kuko urabona ko yahawe n'ukuguru kwiwe kwiruka hariho umuntu usanga umukobwa azi kwiruka akavuga ati wati ntago noja kwiruka ngo cangira amafundo none ifundo mucamera nk'abantu ncambira nk'abahungu abagabo ncangira oya gusa anse wazi ko abakobwa natwe twikengera ego abakobwa turikengera mu isose cyane ugasanga nk'umukobwa par exemple usanga umukobwa waje kumubarira ati jewe ndakeneye kumutwe ndaravuga bati iki pozera ngaho kambwira basi pozera gira basi wiruki uzoze twiruka akikengera ngo je ndavyibushe shobake uko ariyo mukunda hapo nawe niyo yitihoterwa niyo sihoterwa gusa ni kwikengera iryo ni hohoterwa ko mwe nk'ubari ibintu mugira agashimwa ngo bigire rero abari hohoterwa nari tutabishobora vuba ko yatangahuza ni sawa reka tutagiye kure kwanza kamaze kuvuga twavuze kuba ku video turavuga ko amaze kuvyarira muhira turavuga kuba bakora mu kabare ihohoterwa bagira ababose abakora ubuzi bw'iwabo hari n'akandi kazi twibagiwe akazi ko gukora mu nzu benshi bagakengera ngo hazi cyo ugakora abigeme cyane hari umwigeme umubwira akazi ugati ngo uje akashisho ugakora akakengera kandi ari umwigeme abigeme ndabasabe n'ukuri akazi nakaje nakoze ubuyede sinobesha ubuyede nawe ukoze kubera iki nashaka inoti nashaka amahera sinaje ngo ninje abagabo ngo ninje abasore ibiki none twe no muhiya turubaka namubwira mutama ashije nkene amahera akazi k'ubuyede je ni mu mpunda gakora uramba mutama ngo yawe aje bashobora gucanga isi ndavyiga nyene amahera ico gihe ho nyene umuyede yari kuri 3500 ibaze hamu bari kuranga ubu ni 6000 ubu ni 3000 naraciye ubu ni togashobora ugasanga rero umukobwa ibaze ubona ugiye tugezeho abakobwa benshi usanga ubu bafise amazu bafise iki bakora akazi ko mu nzu kandi bagiye gukora hanze bagiye mu mahomani bagenda hehe bageze hariya babaho mu bakozi bakagakora kandi akabafyera yo kumva yuko donc akazi kiwe akakiyumvamwo akabona ko akazi kamwinze ageze ngaho mu Burundi akashaka mu boss akaba mu boss ariko ngaho iwacu bakabigira gute bakabigaya tutagiye muri birebire nibaza ko en général abakobwa vraiment barakwiye guhabwa agaciro bagahabwa agateka kabo bagafatwa nyine nk'abantu nk'abandi bakareka gukumigwa tukabona yuko nimba umuntu ari umukobwa nyine n'umukobwa muhicubahiro nta kintu kiryoshe ugiye nk'ahantu ucavuga ati priorité aux femmes banza wicare wow umenga wogira ati nabo igihe byarabaye shagi igihe byarabaye ngiye ahantu mu inama nyenda genda bo tanga nyine hari abahungu hari umukobwa DJ nyene ndagira amasoni uvuga kuntu uvuga twikumira rero ndagira amasoni vuba ndagira isoni zo kwinjira cyambona umuhungu araje nginabigira itangwe n'winzira cyambona aho yari yicaye n'ukuri ahagurutse cyanicara narumvise mu mutima nezerewe no kunezera nambonye yo reka cyangwa katabijya kunganira reka ya n'ukuri bituma umuntu agira umunezero nyine abantu dufate basi no muri famille hari amafamiye wanze ko kera naho nyine muri famille bakumira umukobwa bakamukumira ngo nshaka kuja kwishuri ngo umukobwa no kumuhira umukobwa no guteka kugira gute bakamukumira ariko ubu muri famille umukobwa afise ijambo hari ibindi ngo ngo kubera ngo udufise gahungu muri famille umwe mu bakobwa gusa ngo ntimufise droit yo gutorana muri famille kandi n'ubu hariho ababifise afise yo mico kandi yakera icyo no basa nuko bobireka mumenye yuko umukobwa nawe afise ijambo umenye ko umwigeme dushoboye abigeme turashoboye abigeme turafise agaciro muduha agaciro nko bikwiye mutwubaye tububahe n'ukuri Fabio rawe uri umwigeme je n'ukuri agateka kanyu nzokavuge mba utazobikora je nzobikora
nzogufasha kubikora. uzomfasha koze wewe Nanje uzomfasha nuko nyene. uzomfasha voilà turabyumvikanye bakunzi b'ikiganiro cyacu katubashimire kuba mwabanye natwe mwaduteze amatwi nkuko twabasezeranyije iyi yari intango twagerageje guca kuri byose ku masonga ibyo tuzogenda turabira hamwe reka tubatumire ku biganiro bikurikira muzogumane natwe tuzobazanira abatumire batandukanye kandi duhari ku bwanyu twarababwiye ko duhari ku bwanyu mwebwe nimba muzi hari umuntu mwumva mushaka twotumira aho muri commentaire muze mumwandike mutubwira ati muze mutumire naka turahari ku bwanyu vraiment tuzomubatumira kandi n'umutima mwiza cyane ego wona kutavuga nje kwikumira oya se kwikumira mba ndiko ndumviriza kugira nunganire yahejeje uri kurikumira nibyo ndashaka hamare bakunzi bacu turabashimiye cyane kungere mwadukurikiranye nkuko mugezanje Kozera bivuze na Chanceline umutumire mumba mushaka tuzotumira uwo ari we wese tuzomutumira akaza akaduhereza abishingana ndisubira kaza dushigikira natwe ibintu by'abigeme azodushigikira Francine niyo nsa tuzogerageza tumurondere Kozera ngiye azogerageza kumwirukako ugiye wara kwikumira mbona bivuga kubera iki wotoga kumurondera twashimye Kozera ko nyumvira okay voilà kubera nyine uti wowe winjiye hose uko bikaja kumurondera amutuzanire nibaza ko bizoragenda neza agenda tuma wewe okay ntakibazo kandi uwazi ico wanyemereye uzunzanira bandi kabivuga irabizi uzunzanira Miss Ngoma basi nimugire intunze ndabasabye basi batera amatsiko ndabasabye reka je nabari tuzana Miss Ngoma batera amatsiko ndabasabye ndaguhaye ijambo ndaguhaye ijambo aba invite ni benshi cyane kandi Kozera wakabiri ni Fabiola aba invite ni benshi kandi gusa ico tubasaba ni kudukurikirana kugira ama partage menshi amajeme menshi ashoboka cyane kugira bishobore kubona n'abandi mu partage henshi hashoboka murabizi ko tubakunda kandi twamaduhari kubwiwanyu guys reka ndabashimiye nabashimiye nkuko nabashimiye kare reka ndabashimire akazina nikakandwe ni niyo nkuru Chanceline kandi ndabashimiye ko mwafashe umwanya muradukurikirana twega bigeme banyu tunge tubasaba ko muzondanya mudukurikirana uko nyene mwaduteze amatwi nimba hariho iciyumviro mufise muduterera ko natwe abantu buntu mudutera tubakeneye ibyumviro byanyu sivuga tutakeneye ko muduterera ibyumviro birafasha nicyo kintu gifasha mu buzima iyo umuntu mutereye conseil mubonye ikintu kitagenze neza mutubarira cyane mwahitwayemo nawe kugira ngo dukosore mu kiganiro gikurikira tuzobahe ibintu bimeze neza turabakunda cyane ibyo tubasaba ni vya bindi nyene Kozera yavuze naho aguma yikumira mukore subscribe sivyo mwongere mu comment basi nkuna bari mushire commentaire mwongere mugire like ko munkenga nibiki ndabiheba none twavuze uko mwe namwe mutuma umuntu acika intege courage ndabihebe kabandi ndabasezi abakobwa n'ukuje barango muze mumfashe basi ico ushaka ndabakora ucandike muri commentaire ndakwishura mu nzogikora kuri kamera uko ico asaye nzogikora kuri kamera reka ndabasezereye mwakoze bye bye mugire umunsi mwiza turakunda cyane